MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. ubwo bantu bo ngaho rusange barakomeye neza canke je nivutse ko badakomeye canke basaze bavuze abaseruko erega hani je bariko baravuga ntugire ndabitse erega hama hari akagwi mu baseruko canke mu barengero gaca karondera uwo gataka gashavu akusa gashavu cona ubwo n'ubube gito bapfa kuvuga batanje no kuverifya gantuze Vyahavuye bigenda gute? Hereza mbwo y'amadoshi ntangura akazi. Asha harimo niyihuta asha ntegeza kuri ampejeje. Utiki Mpereza izo doshi. ko yamumbwira ko bivuyemo ubu bigenze gute ngo usubire kuyansa Ameza shambo mboni korere. Ninde yakubiye ko kizira kuhindukiza mu ijambo. hasha ndavyumvanye wewe ese ukuntu wari waratse mu gufata ingingo ubu rero wigarutse Asha harero ko amenyerera bo sambisha. Asha sinzi ko mpava ndagukura gatwi imbere. oya pfu nta kibazo dosiye zawe ndaziguha Impa. mugambwira toto vyayibazo wari ufise vyatoye umuti Ibibazo vyamaho. Ariko nahise mu guhangana navyo. Umugabo ari ndakaje. uri si None. nese nari nakubwiye ukandahira ko utarari rusange Aravyumvira insangano bangwanye nabi. Kiraza gukora ku bwoba. Aha. na cane cane uri umupolisi twe None. Zuko none. Nta mupolisi ahunga urugamba kirazira. Ivyo nivyo basivile. toto hingesowe gato nitabiye telefone mbona nagipaje buramwakira allo Chef Gipe. Karibu. merci chef murambarara naho nje ntabaje gusaba rendez-vous Oya, abaguru kamwebwe. Aho muziye hose turabakira. Haje tware izini buri umuntu akomeye cyane Gipe. gusuma mwe ugenda ni nkoga shati Izi zozo nizo gucungira umutekano wanyu. Niyo bugezwe n'amahoro. yego gusa hari dosiye nje kuraba higeze Kujya hura afite dosiye ngaha. oya sijewe nawe arafise bitaye kuri izini bitwariye funderi avuga ko yabaririye amafaranga Okay. niyo nyene Sembo nivyo ari byo. Aje vyabo. Gene baza kudatomoye neza. Yego. bon sinabizi neza ariko bebo baremeza ko amafaranga bayamuhaye funderi Kasigaho sha. Ubicemeza ko bayamuhaye niki. abo Atacubirika. Nta na kimwe kabisa. nta na kimwe gihari cemeza ko bayamuhaye Nta na kimwe. Nzanaye. Ega Gipe. Abantu ubu basigara bayiswa. Yashaba ukugwe hejuru. Ibyo twebwe ngaha twabimenyereye. nyakugira imana brigade muraraba neza mumenyuka ukuraho kurintuze Ariko gashefu. Abantu nk'abajya baciye ubwenge. Bo kubaho kabaga amafaranga angana kurya umuntu. Atana hamwe abasinyiye. ukuri nanje numva biko biransi Nico gituma ndakubwiye ko ashobora kwa amanyanga. Haje usanga bashaka gucafuza funderi gusa. basha je agashavu nabonye bafise Kivyo nivyo gukanga. Honye ni funderi yaba yarayatwaye. Bibaze ko wakibarizwa ngaho rusange. Bon, reka ntaco. Ndokumvuka funderi ndamubaze. Mama, quelle belle vie. Ari uranyumvira akakayaga vema. Ariko gama, we naje batumye nta niyurukuranyo wiryohero n'akayaga gusa. Reka mbanze ninjoyingesha. Ariko manu ugira neza waremye ikiyaga. Ari, ewe shaka. Ngaho rero dutangurana waje adoration. Vewe, en fait, ibi nivyo biba bikwiye kudutuma ahubwo duhimbaza Imana. En tout cas vraiment, asha Imana mukurema ikiyaga yari yanyiyumviriye koko. Okay, iti mwana wanje kanyenyeri ngenda kuremera ikiyaga n'umusenyi. Cyane gose. Uruti nk'umiswi numva mana. N'ibisirani byose narifise byaheze pi. Aho wabibonye. Iyo juta yinyora. Cyenda yinyura nakatikawe. Emwe shaka utwaremana yanjye. Yitware ndayigwaye. Ahaje aho wansororeye ikiyaga vraiment. Asha byakwiye. Mwega kanye. Ibyo bisirani uvuze ufise mu byibiki. Kashariza wowe none ingorane kwine yateje mu gihe ntatsutse cyangwa rero yakasohora ko byacibikira Sosura mera kapsida aduze ko hano bisanzwe apana kubyibaza utumva ko mama ari yasaze ngo asubire muri vie
yo asubire muri vile kubera ko ine yatwaye mama byarase kwa byakira ntago ntagerageje ngo niyoronka hasubira guca mu bantu b'ugusanga shakanye abantu bakera nabo gamana ari ivyo ntashobora no kubitahura wenda kubwiye ko byafashe umwanya munini kugira yemere kugumina shakanye ni kuri mama wenda mwumva urabona ko yaretse umwana ariko bigahera nk'umaramaje hatari ndakubwiye hatari mu birefu byabaye yaravuga mama yaciye anamwirukana ndarondera kwinagarukira nkira aranka yewe ntureshe ariko umaze iminsi mu biyashu byinshi ibiyashu uravuga reka mugabo nyene kame mu busavampu kubera naramenye ko atari mwibarabara nyene niyo ni nkuru nziza ava ntaramenye narara nkasinzire presque amajoro yose none ari hehe kane ubu ni brigadier toto yamuteye ubu rero ngo yaranamupangiye agashambre ari wumige utarabona hajya kwinararinda yarubutse araryamana n'igabo kimuruta kurya byo ari iyo aba basi ko ari no kumuruta gusa mbega utavuga ko kirima ngo kirafise umugore yo kanye ari niba nico noronka subiza niba ndumiwe ako kazi uriko urakora ntiworabuga hano uzi ko hari abashomeri benshi ha oya da reka nuhava ndakamuha nkaburayo ndamuhemba oya uragute kandi ukora aho gushaka kuyarya wenyine ha ayo ubu nyene mbona agoye naje mbona atankwira bashubeshe buhoro uyakoze mu ntoke abaheze aha narinje ngo nkore mu ntoke mbona umengo waribagiye ha nokwibagira ibindi sinokwibagira kuriha inzu mpanze none gacondo sa we none amatari kageze iriga nanje nta handi nkura asha nukuri ndagusabye imbabazi muvyeyi aho ubona naramaramaye ndabura aho ndabihera ngo nze no kubikubwira je nukuri narihanganya aho ngeze aha ndinze nzaho kwishuza urya biba byasi emwe nukuri urazi ko ntahora ndakugora itariki nahora ngerageza nkayubahiriza none ubuho byagenze gute kutigeze unambwira n'ingorane wagize burya naretse kubikubwira nyine kubera naguma niteze ku mwanya n'umwanya bashobora kuduhemba none none ushaka kuvuga ko mutarahembwa aya matariki ni ukuri tukaba turaronka n'urumeya burya izina yacu irafise ibibazo bikomeye imishahara aho ubona isigaye iboneka bigoranye basha iyo ntabanzi ingene udahora ungora nari kwibaza ngo uri kurampenda yo jewe ntavyo nokora muvyeyi hakondeka kuriha inzu mpanze asha nopfuma ndara ubusa oya ndabizi nanje nico gituma ntemeye ivyo umbwiye hewe kuri rya izina yanyu nyene ngo kabaye asha nawe waravyumvise nukuri hari ingorane ariko mba ngira bizoteba bitora umuti da je narumvise ko urya museruka yitwara ngo batari karaborohereza ivyo navyo nibiki emwe fundere yarabitubwiye ngo ko yarahiye ko hatagurwa konjerateri uko nyene yego ngo ari karagwanya abarengera atakinya kabisa aho none ndakubaze iba yarababwiye ko gipe yagirishije inama ya bose kugira bavugane ivyerekeye itangwa ry'isoko sa harabaye inama ivyo ntavyo yigeze atubwira yagumye atubwira ububi bw'abaseruko aragwaye urya muntu n'ukuri be urazi ko ari funderi nyene ubwiwe yahagaritse ibintu vyose kuri izina oya n'ukuri urazi ishavu yari afise n'ibintu yariko aratubwira menya rero ko ari we yabiburutse ngo mpaka ari watsindiye isoko yo umuhungu araho ese ingene abantu bose bemeye ivyo yariko aratubwira oya jese nshobora gupfa ivyo nemeye ngo nuko biriko bivugwa n'uwo mu mugwi wacu basha twebwe rero twari tuzi ko ari ukuri kwigendera asha menya rero ko ari ikinyoma cambaye ubusa erega burya ibivuzwe nabo mu mugwi wawe ntivyamara ukuri vyose
Nteya ko bahabrigadi no munsi bwomba kungambararira. Funde iryo kosa sinabikora no kuri. Sinogambara kandi impunzi. Mbona utamanura kandi amasageze kure. Wavrade nyota. Sha, iryo nanyoye nyinshi kweli. None numva agasibe kweli. Burya no munsi siza kubabaza no kuri. Ndomba no mukanya ucumbwira ko ugomba gutaha ari wewe. Ya. We ni winywere. Kumiriza nta kiko kiranyirukana. Mwenda office. Aho ni sawa. Nibapima kugira basa gafi basi. Eko kungira karamanuka. Ego kabisa. Aho no kwanda. Ariko rero naho tuko turifata neza. Sha. Yadushe mbona biko birafata indi sura. Isura ya gute? Bashi nagiye mbona gipasanga kubiro baje kumbaza ivya yadoshe. Ngo n'abactionnaire bamutumye. Ujyana iminsi yose itamuraba. Baji byaba bibaza nkande. Bashi yasavye ko nogerageza karonda aho kuri kuri. Basha. Bazoruka ukuri kugiye habona. Oya frame. Ni abijya bigugu by'abarengero mengo ntibagira ubwenge. Bararabye basanga uwo turi ingorane zaba ari gipe. Ujya no muntu ukubwira ibibazo. Asha, burya rero. Ikibazo cyabaye gifashe mu ntoke. Umva ko bikomeye wa mugabo. Emwe, ebyo ntabwo abinteye. Kazima byose ari we wifise mu ntoke. Zorabe ico bashikako. Uti ntabwo abiguteye. Mbe uribagiye ko bazanye icemezi ko ry'amafaranga bayaguhaye. Kiriko naho wabasinyi. Ebyo ndabizi. Icemezi si ugifise. Nta kibazo. Nta wapi. None genda gifise. Wibaza ko byoca bigenda gute? Ebyo ni simple comme bonjour. Wewe cukura. Uzogitabura. Ifundishire. Aho kugiturire niho buri sire. Wa muhungu. Ico kintu vutura cyumva wewe. None ko atakopi yacu bafise. Ega nayo bafise. Umva icemeza bazokikura hehe. Voilà. Wowe ubizi gute? Ko atakopi basigaranye. None ntibajyanika turi kumwe. Na kintu bafise. Bibaza ngo ubwenge bwo nikirenga. Wapi. Sha. Ivyo bintu savye ntivyoroshe. Mfashwe n'agaco direct. Ufatwa nande ko nakubwiye ko atakopi nimwe yindi ihari. Wewe genda uture cyangwa utabure. Hama uzurahira patakopi nimwe bikazubona. Nta kintu cyabufise. Bajyo bise. Wosanga baragishije fotokopi naho. Wumva ko kuba kambaye. Bande bayifunde. Ubwo bwenge bubukura he. Ko nakubwiye ko atakigenda. Ubwo ibi bintu bizokoroha mukurindira kumenya uko bizokurikira. Reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka. Ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye, reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Mbega mwejeje kumviriza ikiyago ca condo na gipe nikiye cigwa mukuyemwo? Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri igira neza Jaferi ava imakebuko ku mutumba wa Gasagara, aho yagize ati ikiyago ca gipe na condo kitweretse ko kuyaga duhuza ari ikintu cingira akamaro. Ati hari iminsi kubera ivyo tubamwo uko guhuza kugorana, atariko ufashe umwanya wo kwiyumvira ku vyo kononekara mu gihe ugumye udadaza uraheza ukikubita agashi ugasubiza hasi ugashishoza neza hama ugafata ingingo zibereye. Shadrake Ibugenyuzi nawe ati umwitwarariko wa condo na gipe nuko umutwari yo kwitwara neza agatunganiriza abene igihugu eka ndetse akambara n'umwambaro w'akazi. Undi munywa yatashoboye kwivuga izina ariko ari mu ntara ya Makamba yagize ati ikiyago ca gipe na condo kiratwigishije uko twokwitwara mu gihe hari bije biduhungabanya mu kwerekana agashavu, ati kuko burya ishavu ririca aho gukiza. Irankunda Emerance nawe mu ntara ya Ruyigi ati condo na gipe baratwigishije ko buriya ubutandukane bwacu butotuma dutumutwe, ati kuko turumvise ko gipe yari yibagiye ico jejwe agashaka utagashavu ku bandi, ati vyiza nuko mu vyo twumva tubanza gushishoza tutojana na nyabahururu.
reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri iterite karamberi ari mu ntara ya Bujumbura muri komine Mutimbuzi mu Kajaga ariko akaba ari n'umunyeshuri kuri university ibiyaga binini igihe mu gisata c'ubwubatsi ari génie civile yagize ati ikiyago cacondo na gipe kiratwigishije uko twokwitwara mu gihe turabatware dutwara abantu bagifise amacakubiri ati kindi nuko biduhaye icigwa c'uko mu gihe uri umutware twokwirinda gutwarwa n'agashavu ati kuko ishavu ridukoresha ivyo tutokoze cyane cyane mu gihe uri umutware usanga gutwara n'agashavu vyorosha ati kumvo z'uko usanga mu vyo ujejwe bitariko biragenda neza nk'uko uvyifuza hatakarorero turumvise ko gipe yidogera abanyarusanga atariko Imana ishimwe condo yaramukebuye ati rero kugira twirinde ishavu ati twogerageza tukibuka intumbero yacu ati nk'akarorero gipe yoza ribuka ko hambavu yo kurongora izine intumbero yiwe igira kabiri ariyo kunywanisha abaseruko n'abarengero bompi bagasenyera ku mugozi umwe ataravye ibina biriya ati kugira ibikorwa vya izine bigende neza. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonero n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niwa mwatubasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo naka gakurikira mwumvirije ikiyago cacondo na mugenzi we mbega iyo turiko turayaga nabo dusangiye umugwi ivyiyumviro vyose uko bitanzwe ni maka bibe bimwe ndasubiramwo mwumvirije ikiyago cacondo na mugenzi we mbega iyo turiko turayaga nabo dusangiye umugwi ivyiyumviro vyose uko bitanzwe ni maka bibe bimwe. Akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook hamwe no ku rubuga rwacu rwa YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 875 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze naho mu ndwiza. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.